Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi baba bagiriwe ubuntu n'Imana, ukaba uri muzima urashobora kugira akajambo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Nagira nkubwire ngo je kuba ndiho ndi muzima mbifata nk'ivy'agaciro kubera ko haracariho ivyizigiro ku muntu akiriho, naho uno munsi bishobora kwanka nizera yuko ejo ivyanse uyu munsi bishobora gukunda ejo. Sinzi kuri wewe, uri kumwe na Daniella kuri micro, kora subscribe n'ubutare bwakore kuri Sengaa Media TV. Uyu munsi nkoze jenyene mu yindi shusho, ariko mfise ijambo rimwe canke amajambo abiri, ariko ni rimwe gusa rigiye kugufasha ntiburi umuntu umwe canke abantu babiri riza gufasha. Unyemerere ikiganiro kiza kumara umwanya muto, ariko unyemerere ufate umwanya ukirabe ku ntango gushika ku musozo. Ndizera neza yuko hari ikintu gitoya biza guhindura ku buzima bwawe. Mfise agateme noshobora kwita ngo ihanganire ibihe urimwo, kuko ivyo bihe nyene nivyo bizokuzanira intahe y'ubuzima bwawe, kandi intahe nayo ni ikintu kizoshobora no gufasha abandi mu bihe bibi bazoba barimwo. Ihanganire ibihe urimwo uyu munsi, kuko bishobora kuvamwo intahe y'ubuzima bwawe, kandi iyo ntahe y'ubuzima bwawe ishobora gufasha umwe canke babiri kw'isi. Hari umuntu twisunge urufatiro rw'inkuru, ariko ntubifate nk'inkuru bisanzwe, ariko habaye umuntu umupapa yari afise isezerano n'Imana, Imana imurungika gukorera ahantu kure, imurungikanya message aja ava aho yarari aja mu kindi kibanza canke se aja mu rundi ruhande. Ni nko yova nk'i Bujumbura akagenda nk'i Gitega, ariko yahinduye milieu. Ariko imbere yuko ava hasi Imana bavugana n'Imana, Imana iramubwira nti genda ndi kumwe nawe. Umuntu arasaba Imana ikimenyetso ati Imana kugira nemere ko turi kumwe nice kimenyetso nubona. Imana iramubwira ati niwagenda mu nzira uzobona ibitutu bibiri. Ivyo bitutu bibiri, ico gitutu kimwe kizoba ari iciwawe, igitutu ca kabiri kizoba ari iciwanje jewe Imana yawe. Ati sawa. Wa mugabo aravuga ati kumpaye confirmation bikore turabe. Akigira guca abona igitutu ca kabiri, aravuga ati by'ukuri Imana iri kumwe nanje. Wa mugabo aragenda, ntihari ahantu vyasaba ko afata imodoka canke ikinga canke moto canke bajaji canke indege, vyasaba ko agenda n'amaguru kuko nta moyen de déplacement yari ihari. Aragenda aca mu bugaragwa, yaraba ku ruhande akabona ca gitutu ca kabiri, aravuga ati Imana turi kumwe, ndabizi kuri kumwe nanje. Arabandanya aragenda agera aho yinjira mw'ishamba. Amaze kwinjira mw'ishamba, aravye ku ruhande arabona ca gitutu ca kabiri, aravuga ati ndi kumwe n'Imana nta bwoba mfise. Uko yinjira mw'ishamba yaraba ku ruhande akabona igitutu ca kabiri, ati Imana turi kumwe. Atangura kubona udukoko, atangura kubona udukwavu, atangura kubona utuyabu, atangura kubona inyoni, ariko yaraba ku ruhande akavuga ati ndi kumwe n'Imana. Uko yinjira mw'ishamba niko yakomeza kubona ibikoko vy'inkazi, ibikoko biteye ubwoba. Ageraho rero ageze hagati na hagati ahura n'intare, ahura n'intambwe, ahura na vya bikoko tuzi bikaze, za nzoka zikaze, vya bikoko nyene biteye ubwoba. Agize guca aravye ku ruhande abona igitutu ca kabiri cagiye nta kigihari, ntibiri kumwe nawe. Aratangura avuga ati Mana yanje, ubu rero harageze aho bikomera, urantaye, uransize, ubu rero ivyo twavuganye vyose wabigwije n'umurongo. Wa mugabo ararira cane, aravuga ati Mana sinarinzi kubesha guca, sinarinzi ko ushobora kumpemukira bigeze ngaha. Uhengereye hageze ahantu bikomeye, uhengereye hageze ahantu nyene vyanse, aho nshobora kuba ndi jenyene ubwoba bunyishe. Niho ubonye kuna kuva muhira wari kumwe nanje, ariko ubonye ko wonsiga muri ibi bihe nk'ibiga Mana. Nkuko nawe ushobora kuri mu bibazo uyu munsi ukabona ko Imana umengo ntimuri kumwe, ntiyagutaye. Turabandanya n'iyi nkuru. Wa mugabo avuga ati gusubira inyuma ntibikunda, vyonja nta kundi, ati nta kundi n'ubundi gupfa n'ugupfa, eka nkomeze. Uko abandanya niko vya bikoko vyegera bishaka kumurya. Uko yabandanya vya bikoko bishaka kumurya, bimwegera bishaka kumurya, ariko ntivyashobora kumushikira. Arabandanya
yaraba ku ruhande akabona ari wenyine akavuga ati Mana ariko koko ubu ko kuri kuranyumva kubera ko wemeye kunta mu bihe nk'ibi wemeye kunta jenyine mu kaga nkaka wa mugabo arabandanya aza kwiretruva ageze hanze y'ishamba ati wow kirya shamba ndarirenganye sinzi ngeragize uko abona ca gitutu ca kabiri kiragarutse aratangura aridodomba ati ariko gamana ubu rero uhengereye ndavuye muri rya shamba hahandi byari bikomeye hahandi intare hahandi intambwe hahandi ibya bikoko bikaze byagira binge urabonye ko ndabirenganye ubu rero urabonye kugaruka atangura kwidodombera Imana ati Imana wewe wapi navyawe wewe wapi wewe urugihemu wampemukiye atangura kubwira Imana amajambo yo kwidodomba Imana iramureka aravuga ahejeje Imana iramubaza ati wahejeje kuvuga ati nahejeje ariko wa mbere uyu muhemu Mana sinenzi ko ngo ijambo ryawe rivuga ngo abakwizeye bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyiza ariko wowe nasanze uko bakuvuza abandi jewe wampemukiye mbaye wa mbere mu mateka uhemukiye Imana iramubwira ati burya ndakubwire igihe wari ugeze hagati mu ishamba impamvu utabonye kirya gitutu ca kabiri kirya gitutu wari kurabona nticari iwawe ahubwo cari iwanje nafashe ngushira ku mugongo wanje naho mu buryo bugaragara utabibona harya ntiyariko haboneka igitutu cawe cari igitutu canje wewe naguhishije muri jewe ivyari kukubona vyose vyabona jewe ntago vyageze bikubona ni nayo mpamvu wabonye ata kintu na kimwe cigeze kigikorako amugabo araca bugufi aravuga ati Mana ngirira imbabazi narinzi ngo wari wantaye narinzi ngo wari wampemukiye narinzi ngo wagiye kure yanje narinzi ngo wanyibagiye kumbe wafashe urampeka kumbe washatse uramproteja kumbe washatse wakingiye wakuyeho igitutu canje nikiboneke kugira ngo haboneke gwawe aravuga ati Mana byukuri mbabarira ndiyemeje kuzobandanya ndagukorera uwo mugabo Imana iramutuma aragera aho yaragiye bigenda neza narishatse kuvuga iki uyu munsi birashoboka ukabona ko ubuzima bwawe utameze neza ukabona ko abantu batagutahura umva si ngombwa bose bagutahure si ngombwa bose bakumve si ngombwa bose batahura ico urimwo batahura ivyo uriko urakora si ngombwa ariko ikiri ngombwa ni ico Imana ivuga ku buzima bwawe nihaba hari ico Imana yavuze ku buzima bwawe ivyo vyonyene birakwiriye ukagira intumbero y'ubuzima bwawe ukamenya ati hari ico Imana yavuze ku buzima bwanje hari ico nifuza kugerako hari ico nshaka ukamenya ati mbega nshaka iki kuko umurundi umwe niwe yavuze ngo uwuzi ico ashaka ntapfa ico atoye ukamenya ngo je nifuza iki nifuza kugera ngaha ukagira ukwihangana umuntu atagira ukwihangana baravuze neza ngo iyihuse yavyaye ibihumye kandi ngo witonze amira ibinoze ugira ukwihangana mu buzima bwawe niwagira ukwihangana bizotuma ushikirana vya bindi utari no kubona ukiri muzima ugifise impwemu z'abariho ugifise impwemu zo guhumeka ku buntu nagira nkubwire ngo haracariho ivyizigiro wewe ukiriho kuko abapfuye hari abantu bapfanye imigambi myinshi hari abantu bapfanye amafaranga menshi aho hanze hari abantu tugiye ku mpanda canke ahantu ku matongo y'abapfuye hari abantu benshi bapfanye imigambi myinshi bapfanye ubutunzi bwinshi basize vyinshi ejo hari ahantu naciye banyereka inzu yariko iraduzwa y'umuntu aboneka ko ari umutunzi barambwira ati uyu muntu inzu igeze ngaha vyanse kwibandanya ndabaza ni kubera iki nyene yo aherekwa gupfa bamwe bapfanye imigambi abandi bapfanye amazu uzi ko hari abantu bashobora kurondera ibintu vyinshi akarondera ubuzima agatigita hirya no hino hageze ko abironka Imana ikamufasha canke ugasanga yaciye mu zindi nzira hageze ko yicara ngo afungure ngo abige aruhuke ubutame yagize kazamva ngo naka yapfuye rero nimba ukiri ukoresha akaryo neza ukihumeka mugabo ugira ukwihangana nugira ivyifuzo vy'abandi ntutumwe ikomo ku bantu hari abantu iyo bari mu bibazo statut zozo ziravuga ukazawumva ngo Mana kubera iki jewe eske Imana irabona zirya statut zawe ugasanga umuntu ahuye n'ikibazo yashize amastikers kuri statut yo kurira ugasanga umuntu arabuzanije amahoro n'uyundi ngo abisi bose niko mwabaye oya si bose bameze uko gira kwihangana uhuye n'ikintu menya ngo cahuye na wewe
bwira Imana, Imana nizomenya uko ubigenza. Mwari kumwe rero na Daniella Koze, ndizera yuko ako kantu kagukuye mu kibanza wari urimwo kagushikanye mu kindi, ndagutera ivyizigiro, ndakuremeshe, ndakubwire ngo gira kwihangana, kuko kwihangana kuzoguha intahe, kandi iyo ntahe yawe niyo izotuma na benshi bagira ubuzima ku bwawe. Kora subscribe rero mutari bwabikore, ugire commentaire ikiganiro kibonye gute, nimba ari co cagufashije commentaire yawe ndayihabwe. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri Sengaa Media TV, ndabakunda, ciao.